Yo, muri uwo mwake muraho murakomeye, ndizere ko mumeze neza. Ego akazina banyitwa Nijimbere Dieudonné, karibu kuri ukuri kwa none podcast episode 27. Ino munsi tuyaga ku bintu bito. Ndibaza iyi ntuza video ntiza kuba ndende. Tuza kuyaga ku video ndabonye kuri umukubito, aho umuperezida w'u Burundi yariko aravuga ijambo arishikiriza bene gihugu. Rero no munsi hari ijambo naje ndumvise ryankoze ko cyo gituma naje ngomba ko twoyaga ko hanyuma twese tugatahura, kubera ukuri nta handi kuri ataraha. Ntibagire kurungikira iyi video mugenza kugira nawe nyine ashobore kumenya ukuri aho kuri. Nge tutangure kino kiganiro. Rero iyi video nta yindi gato turaza kuyikina, hanyuma nawe uyumvirize ugire icitekerezo bufise ko. Ntibagire kucandika ngaho muri comment. Rero nta bindi nibi. Yavuze ko ku bintu bijanye n'ubutunzi, amahera, uko nuko. Rero nanje ku kintu kijanye n'amahera, urumva aha kwica hano turabiyaga ko gutera imbere mu buryo bwari bwo bwose. Wewe nanje ndazi ko tugomba gutera imbere. Utari umuntu ugomba gutera imbere sinzi gituma uri kwicano, kubera icano n'abantu bafise ivyitekerezo byo gushika imbere mu buzima, byo gutera intambwe imbere mu buzima. Ntibagire kugira subscribe hanyuma twunguraniranire ubwenge. Ego rero iyi video gutunga right kurondera amahera. Kurondera amahera jewe ngene ndagifata, ndibaza gusanga nawe ariko ugifata nkuko yabivuze. Kurondera amahera, urashobora kurondera amahera mugano ugasanga nta na kimwe akumariye. Urayafise mugano nta na kimwe akumariye. Rero hariho n'abandi bantu hari usanga nawe urimwo urondera amahera ugomba kurondera ubutunzi. Ubutunzi nabwo ni kwifasha, gufasha n'abandi, gutera intambwe ukayitera uri kumwe n'abandi. Urumva ubwo n'ubutunzi. Ubutunzi buri muri rusange ruri mu bantu benshi. Naho kurondera amahera, twese turarondera amahera. Urashobora kuronka amahera mugano utafise ivyitekererezo byo kugira ubutunzi, byo kugira ishaka, byo kugira imvo yo kugira ugire ico ukoze kwinosi. Ego vyose turabisiga mugani nta wicara mu buzima, nta wicara. Kandi singomba nabo ko wokwicara, singomba nanje ko ndokwicara naho ndicaye sindicaye. Urumva rero kurondera amahera utafise ikintu ugomba kuzayakoresha, urumva ni hamwe mvuga ngo ati ngo nubusa mu bundi. Ego urashobora kurondera amahera mugani azogukorera iki? Hari usanga yafise nuko yafite umugani ugasanga nta nuko ufasha n'umuntu. Kandi hari abantu usanga bayakeneye mugani bikakugora kuyikura kugira ufashe umuntu. Urumva afise amahera mugani nta mutima wo gufasha ufise. Mugani amahera urayarondera, kandi uyarondera ku bwinshi mugani ukayigunga ukayigumya. Nico gituma burya naho vyanditse muri Bibiliya ngo ati ngo bizogorana yuko umutunzi ngo agenda mu ijuru abona ijuru. Je ndibaza kuba ufise amafaranga si kuvuga ngo ati ngo ntuzoshobora kubona ijuru. Hubwo kuba uri umuntu afise personality, aho afise ingeso ziyongerekana, ufise amahera, aho urondera amahera, aho ukagomba kuyagira, ugasanga nyene waciye mu nzira zitandukanye kugira yaronke. Aho wayarose mugani bwa butunzi bwawe ni kuyajana mu bindi bintu bitagira imana, bitakufasha, bidafasha n'uwundi, bidafasha n'umuryango. Ni hahandi bavuga ngo ati nyene umuntu afise amahera vyogorana akashika mu ijuru. Rero kurondera amahera twese turayarondera mugani ni kumenya impamvu uyarondera. Uyarondera kubera iki? Ego hari amahera, burya hari ibice bibiri. Hari amahera urondera kugira urihe aho utuye, urihe amabiri, ifone, urihe winyunguruze mu buzima. N'ahandi uvuga ngo ati je ngomba kurondera amahera ntunge, ngira amahera menshi mugano ugasanga yamvo aho ya mpamvu uri kurondera amahera nta yindi atari kugira ngira ngo ubonekane ko ufise amahera mugani atana kimwe kiriko kiragufashamo. Rero vyose bigaruka ku muntu.
byose bigaruka ngene wowe umeze, byose bigaruka ingene wowe uteye, byose bigaruka kuri personality yawe, byose bigaruka ku bwenka ku vyiyumviro wowe ufise, kugira iyi si turimo ntiguhindure ahubwo wewe uyihindure. Urumva byose bivana nawe. Nico gituma intuzenya speech wo kwihanura ubunyene ndakubwiza ukuri woca utunga, kuko ingorane dufise no kutamenya guharura. Mwijambo ry'Imana nyene baratubwira bati ngo mbega umuntu arose ivyo arya ivyo yambara n'ahaba ntibiba bikwiye. Niho bacatubwira bati ingorane dufise twiruka turondera amahera nayo niyo nkwezi y'ibibi byose. Ukazoheba ubuzima bwawe ubona amahera gusa ntuzotunga. Nikimenyamenya hariho abantu baronka amahera menshi muga bapfuye barira ko arabo. Wiruka urondera amahera gusa ntiwiruka urondera itunga. Nawe ushaka gutunga rondera iryo tunga, uronke aho uba, uronke ivyo ufungura, wambare. Narivyo ntibikwiye, nari amahera nayi. Amahera nayi. Nico gituma abantu bagira ingorane bakaneshwa n'ubuzima kuko batarondera itunga, barondera amahera. Amahera nayo niyo soko ry'ibibi. None niba mu buzima bwawe rero wabuhebeye guhiga amahera gusa, uzoraba ingaruka zavyo ingene bigenda. Yarose acaja kurondera imaraya, ibicumuro byose bicaye mwuzurako. Imana ntisubira guhezagira. Umuntu afise amahera agira amanyama. Ugize amanyama Imana ntisubira guhezagira. None uzotunga gute ko tuzi neza yuko Imana ihezagira, iguhezagira kugira utunge? No kumenya rero ico turi, mumenye ko amahera uyarondera ugomba kuyakoresha ikintu. Amahera rero ni mwaba mwese muhaza amaso amahera murazimiye ndababwira. Hanga amaso murondera itunga nyaryo. Wa muririmbye mbere yaririmbye ngwiki ngo amahera ni meza kubazi kuyakoresha, amahera naya mbere kuba afise umutima, amahera arafashaga ko umuntu yayibereye. Ndayumvishe ngize bwa munini uko nyene biri, kubera nta kundi biri. Burya bavuga ati ngo ubufise ikintu cyane cyane amahera kimwerekana ku bandi ingene yarameze, na cyane cyane mu buryo bwishi cyane. Nyamba wari umuntu afise tuvuge umutima mubi, urumva n'ikintu kizokwiyongera. Nyamba uri umuntu afise urukundo, urumva n'ikintu kizokwiyongera. Nyamba uri umuntu wiba, urumva ni kubirondera ivyo bintu uzosanga uriko uriba. Nyamba uri umuntu atekereje, urumva ni kubironka ivyo bintu uzosanga utekereje. Urumva bivana nawe, nta igihinduka ego nico giciro uba wagezeko. Ahandi ho muri wewe nta gihinduka, uguma kwa kundi. Mugani byose birahinduka kubera ku isi nta gidahinduka. Iyi si tugezemwo ibintu byinshi birahinduka. Rero nawe urahinduka, uhinduke mu bintu vyiza, mu bintu bizima, mu bintu bishobora kugufasha kandi bigafasha n'abandi muri kumwe. Iyi video ingene nawe uyirabe uyumvirize maze uyirungikire na mugenzi wawe kugira nawe nyine ashobora kumenya ukuri aho kuri. Ifasha benshi nkuko yamfashe nawe urashobora kugufasha. Ndayikuye kuri Umukubito TV, muze kugenda kuyiraba yose kubera kana gace gato kari ngaha. Umva video ni iyi tuzosura kubona niyo twabonana. Peace.